bakunzi b'urubuga BF mwebwe mwese mudukurikirana mu mpande zine zigize isi mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasaha muri ko muradukurikirana ko Jenny Podido Black mugiye kubana muri iki kiyago gitwa tugiye kuyaga ndetse cyane kubihuha cyaye ku makuru ariko arasakara ku mbuga ngurukana bumenyi aho abantu benshi mufise ubwoba abantu benshi bamaze guserebura intsinzi yuko igisigara ca Uvira cyo bacamaze gufatwa kano kanyenje tuyage ingene muri Uvira vyifashe ndetse n'ingene imigwano iri kiragenda ndetse tubabwire uko muri make ibintu vyifashe ni byinshi yuko biravugwa turaje kugira ngo tubabwire ukuri kubiri ku murongo w'urugamba ariko imbere ko twinjira mu idonido manze ndamutse wose dukurikirana aho herereye hose yabona ngaha mu Burundi by'umwihariko abumva rurimi rw'ikirundi aho baherereye hose yaba mu Rwanda muri Tanzania Kenya Uganda Mozambique South Africa Zambia ndetse no mu zindi bindi bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika muri Aziya eka mu mpande zigizisi miriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha muri ko je tugiye kubana tugiye kuyamutse cyane situation cya Uvira amajambo yabaye menshi yuko igisagara ca Uvira coba cyaguye mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF ariko nagenda babwire iyo babahaye amakuru muze muragerageza umuyatosora neza kugira ngo mushobore kumenya yuko ivyo bababwiye ari ukuri cyangwa atari ukuri. Ndiko ndashima cyane abantu benshi muri ko muratwandikira muciye muri inbox kugira ngo dushobore kuyaga cyane ukuri kubiriko biravugwa ariko kugize ino saha ndazi yuko mwe mudukukana mutaramenya Uvira yafashwe canke Uvira ntirafata. Naganda babwira yuko ubu turi gihe cy'isaha 3:40 na Uvira irafatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ariko naganda babwire yuko kumbuga ngo kana umenye Uvira yabaye tombe kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza nuno munsi niho bari kwarongereza amakuru bavuga yuko Uvira yabaye tombe ariko naganda bamenyeshe abarundi muhumure abakongomani muhumure Uvira pas encore tombe Uvira ntirafatwa abantu b'Imana mwirinde abo bantu ariko barabahenda kuvuga ngo ukamenyi Uvira yafashwe c'est vrai izinyeshamba za M23 cyangwa za RDF zarafashe ubuce butari buke amaruka tatari make ngaha muri Uvira muri territoire ya Uvira ariko ntabwo Uvira iraja ifatwa. Ubu video bwose muri ko murabona ni ubu video bw'ubuhimbano aho babazana video kandi hantu bakazana aha ni muri Uvira mwana shaka twarababwiye ingene zino nyeshamba zike zihimbana ama video hariho video yasakaye prito photo ubona abasikari b'abarundi bafashwe bice batonze umurongo ijya photo narakoze verification ndashira muri Adobe Premiere ifoto yacitse ubufu bisigura yuko ari photo bateranya bonyene kugira ngo berekane yuko bagize kayisite na cyane muzi yuko umunwa wa inkoho yabo ikomeye ari umunwa rero mureke guhendwa Uvira ntirafatwa Uvira iri controle n'ingabo z'u Burundi wazarendo n'aba FARDC b'umutima kiretse ibaye tombe mu nyuma mugakugeza amasaha tuvugana nijoro rya kendazi benshi ko mwaraye muzi yuko Uvira yatomvye Uvira ntabwira afatwa ariko kitabuza yuko hariho inyeshamba ziba zamaze gushika muri Uvira nk'uburyo buri infiltré twarababwiye ku munsi w'ejo harafashwa atari bake binyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bari bamaze kugera muri Uvira uri abateguye ibisasu uri abatera ubwoba abantu uri abaza bagahunga mu zambere abo bose abatari bake baramaze kuba bafatwa ariko kuko muri Uvira uko umuntu byifashe ubwoba ni bwinshi sevre nta kintu kiyo kirakoreka kubera iki bamaze kuremwamo ubwoba ibisasu byaraturitse ku munsi w'ejo FARDC yarahanganye na wazarendo ku munsi w'ejo ibi ni ibintu twagiye turabashikiriza mugabo Uvira pas encore tombe Uvira ntiratomba Uvira ntirafatwa abantu b'Imana muri gufatirana bino binyuma yica ku mbuga ngo farabumenye iki kiganiro gikoze kubera ko message zabaye nyinshi kumbure abatwandiki baraza kubona kino kiganiro gacu usanga message zose Uvira duha makuru Uvira ntirafatwa ariko nifatwa tuzobibabwira kandi Uvira nubwo yofatwa tware babwiye byo cha bikurikira ariko ubu tuvugana Uvira ntabwo irabatombe ingabo z'u Burundi ziri kuyikorwa cyane baracariza umutekano w'igihugu cy'u Burundi bawurindiye muri Kongo mwoye kuvuga ngo ingabo z'u Burundi ngo zananiwe ingabo z'u Burundi ni zintu zikora ibintu de façon très professionnelle bayikora mu buryo burengeye ikinyamwuga niyo mpamvu rero mudakwiye kuvuga ngo ibintu bimeze kuri
Uvira ntirafatwa n'inyeshamba zoba zigaragarayo mu buryo butisho. Wanashaka ibice byinshi bikikuje Uvira nta nivyo barafata zino nyeshamba kiretse amarokalite agiye atandukanye hano ku ibirometero bingana kuko, ariko ubu tuvugana Uvira ntabwo irafatwa. Abantu mudukurikirana mwoye guhendwa, Uvira paza tombe no tombe jamais barabivuze. Uvira gufatwa donc ni sura y'urundi rugamba. Nimwibaze rero ko Uvira yofatwa ibintu mukaba mwumva bicecetse nkuko no wapi kabisa. No umusesanguzi mu kiganiro yabahaye yababwiye umushefu de commandement muri FARDC ari we karadandaza Uvira ayidandaza icyamunara. Ndibaza amakuru mwamaze kuba muyakurikirana, kandi ajya amakuru na makuru y'ukuri na makuru y'ubutasi. Mbere amakuru dufise nuko yoba yamaze gushigwa mu ntoki cyangwa yamaze gushigwa mu biganza kugira ngo ashobore kubazwa ivyo yariko arakora. Muga ubu tuvugana bantu muri ko muravuga ko Uvira yatomvye, Uvira yafashwe, manza murindire gatatu y'umwanya. Uvira nabwira afa inyeshamba zari yemfise muri Uvira, mugabo Uvira nabwira afa nubwo bariko barahabwa ingufu nabo ba FARDC bibipfa mutima. Uvira pas encore tombé. Iki kiganiro ndibaza murashobora guca mugisangiza abandi benshi mwumve ko Uvira itaratomba. Mbere wanashaka uno musi ndashobora kuha proof yerekana yuko Uvira inyeshamba zitarana hano kira, mugabo ni surprise. Muganda babwiye yuko shobora kuba ikintu cyerekana neza mugatahura mukatanatahugirwa yuko Uvira itarafatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni surprise ndabemereye mwese muje mu matsiko rero. Ndaza kubereka igituma neza yuko Uvira itobira afa, ariko nifatwa naho turayibabwiye na neme tuzigara tubabwira amakuru yo kugira ngo tubaremeshe ngo ibintu bimeze uko atari ko bimeze. Bantu mudukurikirana ndabizi ambaze kubarokonesa cyane, nta Uvira irafatwa, ivyo mukunda ndabizi, sinje kubanezeza kandi sinje no kubacivutu. Ibu hasigaye iki? Hasigaye urugamba, kuko umuhigahirwa n'uruwundi, umusirikare n'umusirikare, kandi umusirikare ahura n'uwundi. Rero kuvuga ko Uvira yabaye tombe nta migwanira aba, mugabo gihe Uvira yo batombe ndazi yuko imigwano mwoyumva. Rero nta migwano turumva, no bavugira yuko Uvira itaragwa mu minwe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko biko biravuga. Ariko rero ndababwira yuko muri Uvira inyeshamba zirahagera, imigwano iri kirabera aho bitwa Kiribawondesi niho imigwano yazinduriye kuri uno munsi, akaba ari kirabera. None ko bavuga ngo FDNB ngo yaravuye yarahunze, wa FARDC yarahunze, wazando yarahunze, bariko baragwana n'abandi. Zino nyeshamba ziko ziragwana hagati yazo. Kiribawondesi hari amasoro. None babwira yuko kwa FARDC hariho n'ayandi marokalite menshi muri Uvira kandi bariyo kandi ari benshi. Twabwira za Katogota, za Kamanyora. Aha niyo ndababwiye amakuru nkaya abesha cyayibaza ngo bamenye ngo mabanga ngo ya gisirikare, ariko nuko manzi yuko wabariyo kandi banavuganye n'ababiri. Rero mureke guhendwa, mureke kuvuga ngo Uvira yafashwe. Uvira ntirafatwa nabuke, Uvira ntirafatwa, ariko nifatwa navyo tuza tubibabwira. Mugabo wari karayishira ku kicamunara ndetse n'uwadandaje no markete mu manukalite yose yamaze kubafatwa mbiri, yamaze kubashirwa mu ntoki z'ubutungane, agiye kubazwa ivyo ari karakora. Twarabonye bawiri ingoma bifotoza rubereke. Ibaze yuko zino nyeshamba hamba vuye gukoresha umunwa cyane, bariko barakoresha ni video ziri monte, i video za Adobe Premiere bakazana ntuze bakayishira inyuma ya abatariyo. Ibi byose tutahura mu rugamba hakora amayeri menshi, mu rugamba hakora amayeri menshi. Mbere wananga ngo twabibabwiye uru rugamba ruko ruragwanwa n'imbuga ngo ukanabumenyi kurusha kuri front. Imbuga ukanabumenyi niho hariko harabera izi ngamba. Kwariko baravuga ngo igisirikare cyo Burundi ngo cyazanye impoho zikomeye ngo ku mipaka. Ibi bintu mu bikurahe erega ni n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi. None babizanye ku mupaka babazanye wabo ariko baracunga imbibe zabo, kandi nta namahirwe y'Kristo toba ko mu Burundi nta nico twinona, naco turiko turiruka naco. Rero mwumve yuko ibi binyamakuru biriko birabahenda, ndimo bihumwanya press. Mu kiganiro nakoze kibiraho ku munsi w'ijoro narababwiye yuko sinje guharira ko Uvira itafashwe, kandi sinje kuvyemeza ko Uvira yafashwe. Ariko ubu tuvugana namaze kubandonka amakuru y'ukuri yuko Uvira tanyeshamba iranokera muri Uvira niyihari ari yabaye buze nk'intasi, ariko nazo ziragiramira muri Uvira. Se ibintu bya bimeze nabi,
abene igihugu ubwo bari bwinshi bariko barahunga ariko ntitubifatire ko tuvuge ko Uvira yamaze gutonga none babwira yuko hamaze kuboneka impunzi nyinshi cyane zihunga muri bino bice ndetse zirahunga mu gihugu cy'u Burundi ni impunzi kabisa zitari nke ibihumbi n'ibihumbi ziramaze kuba zihunga cece ko zirasaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi mu gihe twababwiye yuko izasabye ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda bitakunze batoyemo bamwe abandi barabirukana ibi nagenda bibabwira n'igihe nari kuri tele naraberetse aho impunzi z'abafurero abashi ababembe aho bari mugabo abanyamurenge bo bari bamaze gushikanwa mu gihugu cy'u Rwanda n'umutekano wabo wose ukwiye ibi rero nibizo komeza kubahereza mugabo nabemeye surprise yo kubereka ingene situation active yo muri Uvira ngene imeze ntimwibaze ibindi byinshi mugabo mumve yuko surprise ihari kandi muraza gutangara nuko bacu umugani bati muzotangara ndibaza no munsi muraza kubona ku ibintu byifashe nuko ku ruhande rwa Kongo cyane muri gouvernement ibintu nibisanzwe inyuma yuko mutubwiye yuko kisige byari karakora iki vyogenda gute bimeze gute nimutubwirire neva ndazi ko ijwi ryanyu rishika kure amutubwirire agira icyakora abantu bataramuhera ko kisekedi kuko ntazoza gutabara bamaze guhona kandi ico bitekerezo nico turashima cyane abantu ko muri ivyo bitekerezo kandi se koko nivyo kumbure Sonic Sense adukurikirana akakama bayakumvise ashobora kuba dukurikirana navyo ariko nawe nyamba adakurikirana hari abadukurikirana aba hafi yiyo ibi birashoboka kuba vyo canka atari ivyo ntavyonzi sivyo hama ico no babwira nuko muri gouvernement ya Kongo ibintu bitoroshe naho ibintu vyazamvye bamwe mu bategetsi bo muri leta ya Kongo bariko barasaba leta ya Kongo leta itwarwa na Fatibeto Felix Tshisekedi Chilombo yuko yotera igihugu cy'u Rwanda bega wodukurikirana ibi bintu aba bategetsi bo muri gouvernement ya Kongo ariko barasaba president wabo ubona vyo bari byo bega mu gihe byo korwa nike cyo hinduka ku mirongo y'urugamba amapa ibintu vyo hinduka kuko inguvu Rwanda yo kurashira muri Kongo zoca ruzigabanura ruzigwanisha iwabo harabashaka ngo ndikona mena amabanga y'urugamba ariko je ndi umusivile nkoresha nkora amanalize nk'umusivile ariko niko mbona ibintu wowe dukurikirana ubona ibindi bintu kundi bimwe mukunda kudusangizana cyane inbox zacu ariko mu gihe Kisekedi yofata ingamba zo gutera president Paul Kagame mu gihugu cy'u Rwanda ibintu vyohinduka ku mirongo y'urugamba inguvu ariko arashira muri Kongo yo ikazicana mu gihugu wiwe narijya tubona yuko abasikare bose yabamariye muri Kongo kumusatanya mu 12 agatanga 5,000 byabaza ufatira isakara cha Uvira ibi ndazi yuko tumaze kubabwira inshuro nyinshi kandi ndazi yuko mumaze no kuvyibonera mu buryo bweruwe mbega Kisekedi kagoma azinza amaboko byo bimeze gute hari impamvu yo birikira tuma Kisekedi atanzuza imigwano yeruye bimeze gute cyangwa Kisekedi yoba yarahevye iside Kivu ndetse na Nord Kivu naje tuvyite gute ariko suko bimeze urugamba rwagwanishwa n'amasasu ibya diplomasi byo mwaramaze kubona byarase aho byo bagiye mu byo bita amasezerano baba bagiye kwegenyeza umuriro ugacuba mwinshi umuriro ugafumbukira kubera igihugu ndetse binzira karengane bakasiga ubuzima ibi muramaze kwibona ariko nka jewe cyo nobona nuko Kisekedi ibi abari muri gouvernement ya Kongo bariko baramusaba nuko yobikora kandi amaze kubabikora ndazi yuko aba bantu bose bateguye izi ntambara bocika intege kabisa yobaca intege ko ntushobora kumbwira igituma igihugu cinjira mu gihugu cawe kikagufatana ubuce mugabo ntugire icyo ukoze nyambi igihugu cyaguteye gitere nawe president Neva niwe yabivuze sinzi Kisekedi yuko ovyo biva kujya kuntu bavuga ngo ari umusivile kumbura afise uburyo atwara ibintu byo ko Kisekedi cyo ndamuzi ko n'umunyabwenge muri politiki ko nase we Etienne Kisekedi nawe yari umuhinga mu bya politiki arashobora rero kuba ariko arakoresha iyo politiki yiwe ariko ntibagire yuko n'inguvu za gisirikare arizo zikora cyane ashira inguvu mu mugengo kana bumenyi nta ngo kumenye afise ziriko zirakora propaganda nk'izi mbuga z'u Rwanda ziriko zirakora ntazo iki kintu Kisekedi arakwiye kwishira mu ntoki president wacu ni wakunda kubivuga wewe yavuze ati mu gihe umuntu aguteye uzinga amaboko gute mutere nawe nkuko yebwiye abanyarwanda mugakunda Bujumbura muciye Uvira tutapenda Kigali zaidi duciye mu Kirundo
kandi ivyo byose niko vyogenda mbere kugeza yaho n'abanyarwanda batari bake bumvise bijya ngo Uvira yafashwe ubwoba bwabatekeye. Ibaza igituma abanyarwanda batekewe n'ubwoba nuko tutokwemera ko baduhungabanyiriza umutekano wacu mu gihe bo batekaye, kandi bo bavuga ko bafise ibintu bikaze tuzogwana nabo mu bimeneke. Twebwe mama turacari hasi mu iterambere turaciyubaka, kandi ivyo biraboneka, c'est visible. Abantu rero muri ko murahendwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda. Stop kumviriza bijya binyamakuru, amakuru yo kumvirizwa arahari. Umbere wanashaka amateleviziyo amwami atari make akorera mu gisagara ca Uvira ariko arakora ibiganiro vy'ikibiriraho berekana ko atanyeshamba zihari. Amateleviziyo mu gihugu ca Congo akorera exactly aha muri Uvira mu gisagara ca Uvira bariko barakora ibiganiro, bariko barakora nabo wazarene. Sinzi ko mwabonye na General Makanika wo muri wazarene Makanaki ko yamaze kubagaragara yerekana ko atanyeshamba ziri mu gihugu muri mu gisagara ca Uvira, kandi niko kuri. Rero reka turindire ko ibintu biko biragenda, ariko aka kantu ndakagarutse akantu abo muri guverinoma ya Congo basabye Kisekedi ko yorasa mu Rwanda nagakore vubabwango atakirononekara. Vubabwango atakirononekara narabe agira icakoze, kuko azoba waciye inkokora, azoba azibiye amahamforo, azoza kuramforosi wabo ariko bamaze kuba bataka. Sindiko ndameneka amabanga y'urugamba kuko n'urugamba nta n'ubwonzi, urugamba nzi n'urunyene. Rero sinorinda kuvuga byinshi, ariko ivyo mwokumva nuko nabibabwiye ukuri nuko ko ibintu byifashe mu rugamba mwoye guhendwa, mwoye kubwigwa ibintu biriya, ariko ingabo zacu zo zihagaze neza ku mirongo y'urugamba kandi ziteguriye gukora buri kimwe cyose kugira ngo umutekano w'igihugu cy'u Burundi umeze neza. Kiretse n'ingabo n'abene igihugu b'u Burundi bamaze kuba decide, baravuga ati homba homboka uko muzobigenza kose ko tuzobigira. Abene igihugu b'Abarundi baramaze kuca ubwenge, nta bene igihugu b'u Burundi yo kwemera gufa nk'umukongomani jamais dans la vie. Ibi rero ni ibintu vyerekana yuko abapatriote bagwiriye, abakunda igihugu cyabo bagwiriye, abatazi kurasa bazotwaza amasoro bazi kurasa. Ibi birumvikana, c'est clair, birimo umuco. Rero mwoye kugira ubwoba ngo ibi byafashwe. Je ndababwira ibi bintu nuko mba mfise proof zerekana ko ivyo ndababwiye ariko kwirinda mbere kubaha amakuru y'ibihuha. Iyi nkuru ntayifise ndayirindira kugira ngo ushobore kuronka ivyemeza vy'iyo nkuru. Nuko abariko baratwandikira mwihangane gato, umwanya wo kubishura message zabaye nyinshi kubera ko mutubaza byinshi kandi muri benshi, ariko Uvira ntabwo irafatwa. Niyo nkuru nobabwira yuko ibintu bikiri hafi, mureke kubi banyandikiye message yuko ibintu byose bariko baravuga ngo zasange zarafara, zasange zirimo imigwano, sange ntabwo irafatwa n'inyeshamba za M23 nk'uko ibinyamakuru byabivuze. Sange M23 irimo ariko n'ubimigwanira caberamo. Sange ntabwo irafatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ruvungi hose amakwalisha ari bantu b'Imana, tureke twima amatwi ibintu bihuha, twima kumbure. Ndabona bariko barampa amakuru abari ku mirongo y'urugamba bambira ati nasange abantu nta nyeshamba zirahafata, kandi niko kuri. Nuko kandi ndabashibire cyane mwebwe mwese mutagoheka kwa mama dukurikirana mu biganiro vyacu bigufi twamenye kurwama tubashikiriza. Nizera yuko atamuntu agifisa amaduti, atamuntu agifisa amakinga y'imirongo y'urugamba, nuko ibintu ababijejwe inzego za gisirikare mureke zikore, inzego z'umutekano mureke zikore, hama twebwe twibere nk'abarorerezi. Ikitazo kigenda neza tuzoba tubibona, hama nta bene igihugu bakore ikibereye. Nuko cishimira cyane mwebwe mwese mutagoheka kwa mudukurikirana mutwika urukundo, munishimira amakuru tubashikiriza. Kumbure mwayabonyemo ibintu bidasanzwe bitandukanye n'ibyo abandi babaha. Ndizera yuko tuzogerageza na rimwe kubaha amakuru y'ibihugu, tuzokwama tugerageza kwitanga ko dushoboye kose. Buri kiguzi cyose byosaba nk'abarundi bakunda igihugu cy'u Burundi turiyemeje kugikora, turiyemeje kugitanga kugira ngo abarundi bene wacu batari baki bari mu mingi itandukanye bagende bamenye ukuri, kandi twaravyemeje. Urugamba twararutanguye kandi nta gusubira inyuma. Akavuze nyakwigendanye n'icubahiro president Pierre Nkurunziza, ibi yarabivuze. Turugamba twararutanguye kandi nta gusubira inyuma. Rero mureme ibintu bimeze neza
kumbure tubaza gukomeza tubabwira uko ibintu vyifashe cyane ku mirongo y'urugamba na cyane ko vyifashe muri rusangi. Mugabo ndabizi yuko mugiye kubona impinduka y'urugamba, mugiye kubona urugamba, mugiye kubona fedenebe, mugiye kubona ingwano yayo. Akantu niko ndangirije, ariko sinoreka kubashimira kandi abike bantu tunongera guhura mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi. Bye bye.